kaze muri iki kiganiro cyacu mfise umushitsi adasanzwe umushitsi afise uburambe mu bijanye no gutunganya amasabukuru mu bijanye n'imico kama ngaha iwacu mu Burundi anagiriwe ibakwe ryo kumwakira ngaha muri studio ya Region Week mfise ibibazo byinshi nipfuza kumubaza ku bijanye na business canke kwitunganiriza akazi guca amafaranga ukoresheje imico kama ndagwaye kazi washobora kutwidondora. Murakoze ni iteka kuri jewe Nahimana Mick Richard niko banyita nkaba nkora mu mico n'akaranga ego kaze muri studio ya Region Week. Ikibazo ca mbere mfise niki turabona yuko ibintu bijanye na entrepreneuria mu Burundi abantu babyijukiye cyane mbega wewe maze imisi imyaka mu bintu bijanye n'akaranga mbega birakunda yuko umuntu akora nka entreprise cyangwa icyo twokwita entrepreneuria culturel ngaha mu Burundi? Yego birakunda ariko ni secteur yo kwitondera cyane secteur yo kwitondera cyane kuko culture abantu baratahura ukuntu bayiroriya na business kuko business hamaze kujamo uruceri uko biri kose ugomba kuyifata nk'uko ugiye gushora itomate rero abantu ntibaratahura ukuntu bamariya izo sens mugabo irashoboka cyane kandi ushaka uravye en terme yo gutanga ubuzi direct buriya culture ni itanga ubuzi direct de façon régulière. Donc entrepreneur mu Burundi entrepreneur culturel irahari hari abantu benshi ariko batazi ko bariko baranakora entrepreneur culturel. Okay. Ibyo navyo bisaba ko kuko ni etude banza kugirana muri milieu urimwo ukaraba ico ushora gifise valeur imeze gute ni bande bagushorera kuya nyene umuntu agira nk'umuntu agiye kudandaza nyene ibintu ku isoko. Donc hari abantu nzi benshi ngaha bafise ama entreprise ico twokwita entreprise culturelle batanga ubuzi qui ont des dizaines voire presque des centaines abantu batanga ubuzi iyo bagize ma concert ma festival ibintu nk'ivyo gusa ni vraiment ni area yo kwitondera cyane kuko iri novuga ko iri instable kuko ijana n'ibihe ijana na environnement ijana na periode y'amasaison ijana donc byose umuntu arabitana ko konti voilà. Ego ikibazo gikomeye abantu bakunze kwibaza na cyane cyane muri monde ya entrepreneuria ngaha mbega umutahe ukomeye mu bijanye na entrepreneuria culturelle n'uyuwe benshi barakunze kuvuga ngo ni ingabire umuntu abasanzwe afise mbega kugira umuntu ashobore gushika kure ikintu ariko yitunganiza nk'umugambi ashaka kuvuga ati unshaka uzobyaza umusaruro mu bijanye n'imico kama ni kiye kintu yoshingirako cyane? Aho wavyumvise ntibakubesha ikintu cyambere uko ndabizi ko ndavyibaza nibaza ko ari creativity ukuvuga ukuntu udevelopa concept y'icyo ugira ukore kuko ntushobora kuvyuka ngo ushaka tufate kugira fashion utafise ikintu gishasha gure wereka abantu kuko abantu bose barazi fashion donc birasaba ko uba ufise creativity ikintu gishasha innovation donc ubukerebutsi werekana mu bintu kuzana ikintu abantu bataramenyereye canke gishasha kitari kuri tera donc ico ni ubwo n'ubutunzi bwa mbere bufise amafaranga aza kuza mu nyuma washaka ica kabiri ni network utayifise buriya urashobora kuvuza amafaranga yose ushaka muri yaridi ugashaka kuganiza concert muri ville udafise iyo network n'abartiste canke aba manager cangwe aba journaliste culturel birakunanira ntaho uhera kuko nta lien ufise nabo bantu soit turahomba abantu urumva ni business nyene abantu baragucira amaprix kuko ntubuzi isoko ngene imeze donc créativité network
ari navyo nkora jewe hanyuma rero amafaranga uburyo rero buza mu nyuma bwiyongera ko kugira quand même ushobore gukora ibintu de qualité avec un matériel ya qualité avec un endroit ya qualité voilà ego uvuze ikintu c'uburyo kirakunda kugaruka cyane naco vuga ati amakapito ntaboneka umutahe wowe ndazi ko umuntu akunda gutembera hirya no hino mu bihugu byo muri Afrika mu bihugu by'Iburaya mbega aya mashirahamwe akora mu bintu by'imico kama mbega burya nk'ahandi nk'aho umaze gutembera akora hehe uburyo akoresha aba batanga uburyo cyangwa aba bantu bakora culture abantu bakora culture bakura hehe uburyo cyo twokwita nk'amakapito bakoresha mu kugira ngo bakore ibikorwa byiza haba amaforume abiri cyangwa atatu ya mbere nuko ushobora kwisumamwo hari abantu kwisumamwo no kuvuga uragurana urafata credit kuri banke cyangwa investissement yawe hari abantu babikora iyo bidashobotse ari nk'ama association cyangwa ama club cyangwa ama collective barasaba ama sponsor nayo kabasaba mu ma entreprise privée abantu bagurisha ibidandazwa abantu amabanke abantu babona bashaka visibilité hanyuma bagashobora kubaha bagira échange bakimwe bakaronka visibilité abane nabo bakabaha uburyo bwo gukora ama activité culturelle ya gatatu nayo abantu batinya ariko igize niyo kuja mu ma ONG mu organisation internationale izo nazo zisaba yuko faut kwandika ajya mu organisation internationale afite ama conditions menshi ari un peu compliqué mugabo iyo umaze kumenyera etape ukabanza ni ibintu ubanza kwiga ukuntu wandika projet ukuntu budgetiza ukuntu wiga chronogramme y'iyo projet yawe donc time frame ukayandika c'est beaucoup de papier ariko à la fin biranagufasha gusuiva impact biza kugira ivyo bintu uza gukorana nande ninde beneficiaire wowe bikorana nande muri equipe yawe amafaranga est-ce ari fair est-ce que ari fair donc kuyuhembwa ku kazi umuntu ahembwa est-ce mu artiste kazi aba yakoze amafaranga ahembwa ari clair bikagutuma ugira na raporo rero kuri ONG ku ma organisation internationale ugira na raporo ko amafaranga yabo ni ntabwo ari sponsor ni nabwo barabijistifye ahantu iyo rero abantu benshi barayitinya sinzi gituma mugabo zibaho nyinshi ahubwo abantu bavyijukira kuko urumva n'amafaranga abagenewe ivyo bintu comme nko mu Burundi hari ikibazo c'amabudget muri culture abantu bagomba bakegera abantu bazi kwandika ama projet bakagira synergie ni information nziza cyane mugabo ikintu gikunda kugorana ubundi nuko abantu benshi bakunze kuvuga ati abartiste dufise ngaha canke abantu bipfuza gutera imbere muri iyo domaine ntibafata umwanya wo kwiga kugira ngo bamenye uko ibintu bikorwa wewe ubimazemwo uburambe vyagenze gute nike kintu catumye uvuga ati jewe numva shaka gushika kure bon pour la petite histoire naje nari umuririmbyi kera nari umuririmbyi hanyuma ndabona ingorane zambere yuko jewe urumva iyo utagira management kuko management ugira ironke n'ibya bintu bya network ndakubwira ifo kumenyana n'umuntu agushikana ahantu agushira muri label ifo ko iyo tana yawe bayikunda bayemera ifo kuyiprova ivyo bintu rero utashobora kubijamwo ni handicap kuko jewe navuye mu buririmbyi kuko ntangwe kubona ko en fait je dépense beaucoup d'énergie et de temps mugabo je gagne pas assez donc si je ne peux pas me nourrir et payer ma maison babigoye ndavuga ahubwo reka mfate solution reka jewe nigizo strategie z'ukuntu nofasha abo artiste bandi ukuntu bashobora kudevelopa carrière zabo bakabibamwo bikaba et c'est ce que je fais maintenant ivyo nkora rero ubunye bon, il y a l'organisation noire VAB, Visage Artiste du Burundi. Ari le réseau créatif burundais. Turagerageza d'abord twabanje gushira abantu hamwe. Kubashira hamwe banze
au fait iyo uri kumwe n'abandi hari ibintu byinshi ubona utazi donc il y a beaucoup un flux d'informations ikuzako et tu apprends en fait en lisant bijya nawe uri muri hub donc ukabona ukavuga ati burya aba bantu uyu ni wajejwe ibi ibinyi babikora gutya kubera kije ntagira ama affiche nka ibintu nk'ivyo donc iyo maze kuronka kuja mu bandi sasa uri kuriga de deux biratuma rero wubahuka n'abantu kavuga ati jewe iki kintu nshoboye kana mwegera uyu muntu nabonye ko azi kwandika budget ukamwegera donc ico rero akazi dukora no ku conseil abantu kubereka moi je reçois moins 30 appels par jour z'abantu ni ma conseil gratuit akoze utangura kuzirihisha muri mesi nkababwira nti nukuri akambwira ati kubera iki bimeze gute mwe muzirana nani navuga nti oya ntabwo tuzinanye abantu bose bari ngaha gusa ntushobora kuja kudodora ku biro by'umuntu ugende muririmbyi murashaka kumfasha ifo kwitegura ifo kuba ufise historique yawe ifo kuba ahantu byanditse ifo kwibrandinga donc jewe rero ukuntu nabigiyemo nakazi kenshi n'ubu ndaciga na jewe donc uragenda ukigira ku bandi ukabona ukuntu babikora naragize amahirwe yo kuja hanze ndabona ukuntu babikora ndagira ama formation menshi atandukanye mugabo ni nkiri ngaha narabikora cyane n'ubu ndacabikora ngaha umuntu rero burya twese dufite creativity urapusa gushika naho uvuga uti jewe nagejeje ngaha kandi ndazi ko ama resultat agomba kuba ari correct uvuze visage artistique du Burundi nari nateguye kubaza akabazo mu nyuma mbega ijyarezo kwirimwe abantu benshi byagenze gute kugira ngo abantu nk'abajya bashobore kuja hamwe turazi yuko bigoye na cyane abarundi kubashira hamwe ni igikorwa kitoroshe mwabigenjeje gute kugira ngo mushobore gushira mu kibanza kimwe aba artiste bangana kuki ni bya bindi akubwira ni perseverance twatanguye turi 5 10 20 igikuru kiritire mu Burundi ni kwimeza uregera umuntu ukamuha icubahiro ukamusigurira intumbero hanyuma ukamwerekana avantage ibyo bintu birimo urumva hajya muri hub hari abantu batandukanye hari abatama abakera abasaza abahumure aba jeune batandukanye abantu bari creative harimo n'aba diaspora barimo benshi ukuntu nabigenje rero nibaza ko biranagoye gusigura ni na jewe hari gihe binsiga kuko nibaza ko iyo ufise ico utanga abantu barabibona bakavuga ati natwe turafise ico dukurayo donc abantu bariyo chacun prend ce qu'il a besoin hanyuma tout le monde est content ahageze ariko rero biranasaba narigere na discipline nyinshi kuko iyo uri muri habe ngamo abantu barenga 250 haraba ama information menshi haraba hashobora kuba ama abus ya plateforme il faut kuburi constamment suivre l'action ibintu biko biraba et tout mugabo nibaza ko abantu bari babinyotewe aussi abantu bari banyotewe in platform ahantu atawuvuga ngo je ngo ni muri association yikanaka ngo jewe ngo bagenda banka kuko urumva nta muntu yanka ubundi buriya muri culture naho tu hakunda kuba ibintu byinshi duhurira hamwe kuko stage uzurabe n'abantu uzobona ngo bashwanye ku marezo sociaux uzoba usanga kuri stage imwe donc au final bari bakeneye gusanga un cadre professionnel moi c'était le besoin de créer un cadre professionnel où on peut avoir un flux d'informations un flux d'opportunités créatives un flux d'événements kugira abantu bien formés hama bien formés n'abandi autour et c'est un peu ça iki kibazo nkunze kukibaza abantu benshi baza muri iyi studio Uburundi buri muri East Africa kandi buko buragerageza guposa nkuko ibindi bihugu biko biraposa uravye muri culture ni nayahe nakahe karusho dufise nk'abarundi canke nirihe bakwe dufise turusha ibindi bihugu uvuga ati iki kintu tucubakiye ko turashobora kuronka umusaruro munini ya muri aka karere kacu en fait uzurabe ugira analyse muri East Africa abantu bavuza ama instrument neza bavuga ati hari mu bassiste cyangwa mu soliste uje Kigali uje Tanzania uje Nairobi usanga ari mu Burundi kabisa bisigura iki on est talentueux de deux turi abantu bicisha bugufi quelque part hanyuma de trois turi abantu bafata n'ingoga kuko ugiye kuraba nk'ibi bita amakaraoke donc ama live band ngaha
hari ibintu udashobora gusanga ahandi hantu donc turafise iyo turafise impano yo turakunda umuziki biri ine au fait quelque part nibaza ko Burundi hariho avec l'art en général la musique spécialement hariho amberso sinzi ko ari kubera turi kwitanganyika sinzi kubera hariho ikintu turushije abandi nuko nibaza ko ikitugoye turi enclavé turi enclavé turi au milieu de nulle part nta ma ressources novuga infrastructure donc comme on disait imitahe ntabwo abantu babishoramwo ngo bumve ku et pourtant j'ai hariho l'étude niko ndagira uzura ntumira undi munsi ndakuzana amashifre ego turi muri les 5 économies z'iki gihugu wow muri les 5 économies nuko abantu batabizi wow l'art uravye amafaranga yinjizwa à cause cankwe nuko vy'amataxe ntabizi ariko uravye amafaranga activité ziba fréquemment par jour par semaine par mois uhereye ku bantu bagira ama live band aha mu mariage ingoma et tout ça uravye le flux d'argent ica muri secteur culturel n'amafaranga menshi cyane ikibazo dufise ntabwo turi organiser ngo twebwe ntitubiha valeur turabona valeur yavyo nivyo je me bats pour ça kugira dushobore kubona yuko en fait twebwe tudahari hariho ibintu byinshi nk'umunsi uvuga turasinziriye umunsi umwe woraba ngahe ngene byogenda ntabyo ndavyifuza ariko ndibaza ko il faut que tu rende compte à quel point on est aussi important on est en train de contribuer au développement du pays turafise uruhara runini cyane mugabo il faut ko natwe tubanza kwitahura hanyuma dushobore kwiha agaciro kuko hariho ndibaza ko tutiha agaciro cyane kugira dushobore kuduha ko tu peux pas faire pendant 10 ans le même travail au même endroit le même salaire 10 ans il faut que tugerageza ku ibintu byaraduze voilà tu peux pas avoir joué dans un karaoké muri 2010 wahembwa 30 000 et 2020 wahembwa 30 000 ça va pas donc ils ont umuntu ariko aragerageza kuraba ko avec des gens qui comprennent ko dushobora kubiha valeur kubikantifia hanyuma tukagira ariko kiritiri iragoye kuko abantu kugira bakwemerere biragoye abantu nyine mu wese usanga ariko arakora ivyi ariko mais bon l'important serait l'idéal serait yuko abantu clé baja hamwe bakavuga ati OK comment on évalue le marché kuko abantu ni bamwe Bujumbura ce n'est pas non plus grand Burundi c'est pas si grand umunsi ico kintu cabaye tukagira za obedeya zidufasha amadura d'auteur tukagira ministère ya culture idufasha mu infrastructure tukagira ama organisation clé ari adufasha gukantifia no gutanga hakaba ama base en fait apana ibintu en désordre abantu wese umuntu en fait iyo umuntu aje ifise mariage araza akubwira ati bana je nshaka kuririmba ndaguha 20000 how jewe je sais pas comment je me déplace ama instrument ngenda ugasanga nawe rero kuko udafise ahantu umuntu akuvugira cankwe rezo cankwe ahantu nta base iriho ushobora kuvyanka gute donc hari akazi kenshi ko gukora hari akazi kenshi mugabo je suis optimiste on va voir ikibazo ca nyuma ntitwova ngaha tutakivuze ko nikijanye n'uburyo buherukwa gushigwa muri industrie culturelle canke les entreprises culturelles programme ya Africaria bari kumwe na Adisco ngaha mbega ndazi ko woba waravyumvise canke ushobora kuba wanashaka kubikurikiranira hagufi mbega nk'aba artiste bokwitega iki kuri opportunité nk'ijya mbega bisobanura iki kuri industrie y'umuziki mu Burundi canke ama entreprise culturelle mu Burundi bon d'abord nibaza ko ni signe yuko quand même hari abantu bavaloriza le secteur ico ni kimwe de deux je ndafise ubwoba ndafise ubwoba ko ayo mafaranga canke ubwo bufasha bwoba bwashitse tutari prêt
aho rero biratera handicap kuko utari prêt ni nk'umuntu akubwira ati ufite indege 14h utaragira valise uraza kugira valise vite usanga bibagiye brosse à dents ishesheti watwaye rimwe usanga uri biri en vrac donc nibyo mvuga nti rero ona nk'ubu urumva l'Union européenne Africalia nta byinshi ndabizi ariko je suis de près ariko urumva ndakeka ko ama entreprise culturelle yacu bashobora kugira nka appel d'offre appel à candidature ugasanga ntuzahuhera kandi bafite ama deadline nta mwanya bafite wo kurindira donc rero bicagira ko hano nababwira abantu muri rezo ntimuze dufashanye abafite ubwenge abafite ama experience batwereke batugirishe ama formation yo kwitegura ibintu nk'ibi bishitse et maintenant ça arrive est-ce qu'on est prêt va savoir ikibazo nuko tuzasanga peut-être nk'abari prêt ari nk'amagroupe nkane ari bo bonyine bazo benefit ivyo bintu abandi bose tuzasiga turi à la bolondaise twiramanta ngo utaje uswabimenye ngo ntibadufasha kandi byatangwe nayibonye ego biraboneka mais c'est un bon signe c'est un bon signe nibaza ko bafise quand même une bonne volonté yo gufasha j'espère ko bazodufasha muri comment on appelle muri processus yo kugira quand même ubwo buryo ntibuducike quand même gufasha ego hama mu kurangiza nubuhe butumwa woha les entrepreneurs culturels ngaha mu Burundi ni kihe kintu cihutirwa ico kibazo kirakomeye les entrepreneurs culturels nibaza ko ntako batagira abonye no kuvuga abantu bose investissa mu label investissa mu ma discothèque investissa mu ma bar ntako batagira jewe sinibaza ko ikibazo kinini gihagaze kuri bo ndakeka ko bigaruka kandi ku ba artiste kuko bobo c'est des entrepreneurs quand même we arabagain araba qu'est-ce qui va gagner mukoranye donc nibaza ko bigaruka kuri twebwe encore une fois qu'est-ce que tu offres à l'entrepreneur donc en fait ni kuranguza ikiranguza umuhaye uwo muntu avuga ati moi j'ai investi muri talent on va le faire aho rero niho nibaza ko ikibazo gikomeye kiri ku ba artiste ariko kitatuvuye ko rishize mu artiste kuko voilà après voilà mu Burundi nyene hari je nama nkunda kuvuga ikintu harabaye absence ya babyita ngo iki héritage nta héritage twaronse uravye kuri abantu bagize l'art et la culture des années 80 et tout mugabo nabo indépendamment byabaye avec les crises et tout ça donc je pense que ubunya ahubwo il faut que du switchinga bouton tuje muri twiyubake gute qu'est-ce qu'il faut faire tureke tuve mu bintu bya gutanatana ko ngo bari ntibadufasha ngo abantu batuvuza ngo ariko twebwe aho twese turi tuvuge duti OK moi je fais ma part ndi sûr que si tu fais une belle musique la radio va te jouer ntibaze bavusure kuvuga ngo ntibatuvuza mu radio ama histoire en tout cas kwazo kanyuma baravuze ngo ni kihe cihutirwa abantu barakunda kuvuga ngo amanama ngo amaconference c'est inévitable malheureusement kuko urumva jewe ndavyumviriye gutya wowe ukavyumvira nawe urahandi mu Kigobe ubundi akavyumvira mu Kanyosha ubundi ari mu Irohero tutagiye hamwe ivyo bintu tubisohore no tumara amasahane hanyuma tuvuga tuti OK reka twandika ama step ni 10 ni yihitangura ariko turi hamwe nibaza ko c'est pas évident mais muri Vab on essaie de voir si c'est possible ko dushobora gutegura nka summit d'abord tukagira ziri séparé ugatangura kumviriza aba artiste est-ce que turi ku murongo umwe twanda kwaja kuri page imwe aba entrepreneurs culturels ukwabo abayobozi ukwabo parce que aussi il faut impliquer le gouvernement parce que sans le gouvernement on n'est pas ntitwigenga birumvikana une fois rero ivyo bintu tumaze kubona yuko turiko tuvuga bimwe tukagira rero ihuriro rya twese bavuga tuti duhere nga nyinda zokora iki
kuresponsabiliza abarundi rero turatinya ama responsabilité nico kibazo ni bya bintu usanga turatinya ama responsabilité. Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est pour ça on est freiné à chaque fois. On a une loi de droit d'auteur. Il y a hariho un bureau OBDA. Hagira rero ko twavansa hari ahantu bikala personne ne sait. Twese tuba turabana ati on ne sait pas. Hari ibibazo byinshi mais je pense que tugize amanama hagomba kuba bimwe byo ku rugamba hagomba kuba martyr. Hagomba kuba abantu babiri batatu bisacrifier pour bitanga quoi. Nego. Il y a pas d'autre moyen. Kuko sinon on va tous se regarder pendant des années, tout mettre la manta et on va jamais avancer. Si vous êtes je martyr sindamya ko ngiye kumuba ariko je pense que harageze ko twicara sur des propos ziri clair. Kuko amanama yabaye. Ikibazo jewe inama mvuga ntabwo mvuga izinama mvuga inama inclusive Ego. très important inclusive abantu haraba amanama menshi ugasanga nk'umuntu qui fait beaucoup muri culture ntibamuserukiwe ntibanamutumiye ntibanamumenyesheje hanyuma ejo ukazaba baje kumubwira ngo urumva ngo twaragize inama ngo turakeneye sponsoro cyangwa ama histoire nkaya. Je pense que harakenewe inclusive ku ma level ariko atandukanye kuko urumva naho ntidutahura ibintu cyo kimwe hari abantu batahura business minds hari abandi batahura artistiquement parlant hari abandi batahura kuko urumva biravana est-ce que uratahura aussi la région turimwo Ego. igihugu turimwo hari ama level menshi nicyo tuma mvuga haragomba kuba amanama atandukanye kuri ayo ma level mvuze mais c'est possible avec la volonté des gens nizere ko abo martiri bazodutumira turabe ko jova mu nzira. Ego Miki Richard kanda gushimire kuba wigoye ugafata umwanya ukaza muri kiganiro cacu Business in Burundi. Twizera yuko mu minsi iri imbere uzosanga kandi dufise andi masije akomeye kuko birumvikana yuko igisata c'imico kama kirimwo ibintu byinshi bikeneye ko abantu bahanahana ko ibyiyumviro. Sinzi rero yuko uba ofise ubutumwa woshikiriza abakurikira Region Week canke abakora muri kisata c'imico kama. Message zitatu. Ya mbere please abarundi diaspora yo muri mwese mugende musome ikinyamakuru Region Week. Bandika ibintu by'amateka politiquement parlant, bandika ku masije ari très important. Abatakizi mugende mukirondera kuri internet kirahari bari Bujumbura. Voilà. Ica kabiri hariho igikorwa turakora kije kitari biga kiba mu Burundi cyitwa Burundi bwacu Festival. Iyo nayo ndayibatumiyemwo du 24 juillet au 1er août i Bujumbura Igitega n'Ingozi. Please tuzanye abantu bakera muzi bakera twavuse twumva mu maradiyo no ma televiziyo babahaga na ba Africa Nova ba Baby John n'abandi bose. La liste est longue muje kuri internet murabe please karibu. Ica gatatu mu Burundi tugirane confiance turi bamwe twubaka igihugu hanyuma ibindi byose bizokwizana. Voilà. Ego cyane. Murakoze cyane. Ego mugire umunsi mwiza rero. Sawa. Okay.